Ndabaye kaze mu gano cy'amasengesho mushikiza na mwene so Habimana Djibril. Uno musi Imana yashyize mutima wanje rivuga ngo kwamana amahoro ya Kristo. Nk'aba Kristo twadukwiye kwama dufise amahoro ya Kristo. Kujambo ry'Imana ratubwira muri Yohana 14:27 ritubwira ngo amahoro ndayabasigaranye. Amahoro yanje ndayabagabiye. Jeho sindayabagabira nkuko abisi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Kino gisomwa ni Kristo ariko arabwira abigishwa biwe, arababwira ngo amahoro aratugabiye amahoro. Amahoro ya Kristo ntameze nk'ayisi itanga. Abantu bo mu isi babwira amahoro igihe ibintu bimeze neza. Abantu bo mu isi bumva bafise amahoro igihe bafise ivyo barya, igihe bafise amahera kuri konte, igihe bafise ahantu barara, igihe bafise bijya bintu vyitwa ko ari byo bitanga amahoro. Mugo Kristo aravuga ngo amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Jeho sindayabagabira nkuko abisi bagaba. Imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye. Ano mahoro Yesu ariko aravuga na mahoro ahoraho, na mahoro ataza kubera ko byose bimeze neza, na mahoro ataza kubera ko ngo byose vyuzuye. Ano mahoro na mahoro ya Kristo atavana yuko byose bimeze neza, na mahoro ahoraho. Uno munsi naguma guhimiriza muri korangukira uno munsi ushobora kurukuraca mu bibazo, mugoro munsi aguma ndakubwire yuko udakwiye gutakaza amahoro, udakwiye kunyiganza ibibazo, udakwiye kunyiganza amahoro yiwawe. Dusome muri Yobu igice cya 3:26 ni inkuru igaragaza uko abantu benshi bameze uno munsi. Abakristo benshi bariganyira kubera ko ibibazo bariko baracamo amahoro yabo akanyiganzwa. Uno muntu Yobu nawe vyaramushikiye mu ntango akitangura kugira ibibazo. Jambo ry'Imana tubwiye yuko rivuga ngo simerewe neza, sifise amahoro, sifise uburuhukiro, ariko haza ivyago gusa. Yobu yashikiwe n'ibibazo vyinshi, yashikiwe n'amakuba menshi. Haragera igihe bigitangura kuza yumva umengo nta mahoro afise kuri ko ibibazo biriho. Ushobora kurikora no munsi ukabikora shikirwa n'ibibazo hama ukavuga ngo amahoro yanje nayo ndiko ndumva, kubera ko ivyo uri kurabona bidasa n'ivyo uri kurumva mu mutima wiwawe. Jambo ry'Imana ritubwira yuko ngo ntitubeshwaho n'ivyo tubonesha amaso yacu, ariko tubeshwaho n'ukwizera. Nk'aba Kristo amahoro yacu ntakwiye kuzanwa n'ivyo turiko turacamo, ariko amahoro yacu akwiye guhoraho. Yesu Kristo hano hantu muri Yohana igice ca 14:70 aravuga ngo amahoro yanje ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Byose ndayabaha nkuko abisi bagaba. Amahoro y'isi, umuntu avuga ko afise amahoro igihe ibintu byose bimeze neza. Mugabo igihe ufise Kristo kwiye gutahura yuko n'igihe ufise ibibazo, n'igihe uri kuraca mu mwonga w'igiti c'urupfu, wari ukwiye kwamana amahoro, wari ukwiye kwamana umutuzo, wari ukwiye kwizera iyo Mana, kuko ivyo uri kurabonesha amaso yawe sivyo kuri. Ivyo ukwiye kugumana ukwizera, ukavuga ngo naho noca mu mwonga w'igiti c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Dawidi nawe yarabitahuye aravuga ngo naho noca mu mwonga w'igiti c'urupfu sinzogira ikibi ntinya. Ntukwiye kugira ubwoba, ntukwiye amahoro yawe nakwiye kugenda kuri kuraca mu bibazo. Ukwiye kugira amahoro ya Kristo, ukwiye kwamana amahoro ya Kristo. Dusome mu Banyefeso igice cya 2:10 aravuga ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure kandi abari hafi nabo babwira ubw'amahoro. Ubutumwa bwiza Kristo yaje kutubwira bwari ubutumwa bw'amahoro, bwari ubutumwa butubwira ngo pempote ibiri birakubako, ntacyo bitwaye bikora kubaho, ukwiye kuba amahoro ko ndi kumwe nawe. Yesu yaravuze ngo ndi kumwe namwe gushika kumera y'isi. Ntukagira ubwoba mwene data, ntukagira ubwoba biriko biragushikira, ukwiye kwama wizeye.
Kristo ko ari kumwe nawe. Kristo niwe amahoro yawe. Amahoro yawe si bijya bintu uriko urabona bikomera nabi. Amahoro yawe ni Kristo. Kristo ari muri wewe niyo mahoro yawe. Ukwiye kubakira kuri Kristo. Reka Kristo akubere fondation. Reka Kristo akubere urutare wumirako. Uko bimeze kose ukwiye kumwizera. Uko niwe wenyene atanga amahoro y'ukuri. Mu Baroma 14 umurongo wa 10 aravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya n'ukunwa ariko n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero vyo muri mwemu yera. Naguma duhagarare kuri aka kantu ngo n'amahoro. Ubwami bw'Imana n'amahoro. Nimba warinjiye mu bwami bwa Kristo Yesu, ukwiye gutahura yuko mu bwami turi mu bwami bw'amahoro, bw'umunezero, bw'ukugororoka. Ukwiye kwamana ayo mahoro peu importe ivyo uriko uracamo, ntacyo bitwaye ivyo uriko uracamo. Ukwiye kumira kuri ayo mahoro, ukwiye kumira kuri ayo mahoro, kuko mu bwami bwacu twahawe amahoro. Ubutumwa twumvise bwari ubutumwa bw'amahoro. Ukwiye kwamana uko kwatura yuko uri mu bwami bw'amahoro. Ukwiye kugumiza amahoro mu mutima wawe. Ukwiye guhungabanya ko ibibazo vyaje. Ukwiye kwama uzi yuko Kristo yaguhaye amahoro. Apana usi kwiyatanga. Uko ayisi ashobora gutwagwa n'ibibazo, ayisi ashobora gutwagwa n'amadeni, ayisi ashobora gutwagwa n'ibintu biriya, ariko ukwiye gutahura yuko amahoro Kristo yaguhaye atavana n'ivyo bibazo uri kurabona, ariko amahoro yaguhaye ari amahoro ahoraho, kuko ari amahoro yubakiye kuri Kristo wenyene. Ndizeye yuko rero ano majambo yo kuyana gushika nyandi hano, ndizeye ko watahuye yuko ukwiye kubakira kuri Kristo Yesu. Kandi umurongo wa nyuma mu Baroma 5 umurongo wa mbere avuga ngo none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Hari amahoro dufitaniye n'Imana, hari n'amahoro dufise mu bihe byose tuba turacamo. Rero ndaguhimiriza kugira amahoro, kuko wararonse Kristo. Kristo ari muri wewe, ni ukwiye kubakirako. Ukwiye kwanga kugira ubwoba, kuko Kristo muri kumwe. Kristo ari kumwe nawe. Nukwiye kugira ubwoba nkuko ba Petero bagize ubwoba bari hagati mu mazi, ariko haza imifundo. Ukwiye gutahura yuko Yesu ari muri wewe, Yesu ari kumwe nawe. Kiyagiye bagize ubwoba kandi bari kumwe mu bwato, uno munsi naje kukubwira ko Kristo muri ivyo nyende kuracamo, muri ivyo bibazo uri kuracamo, ari kumwe nawe. Kanatsinda yarabisezeranye ngo uzokoma ndi kumwe namwe ushaka kumera yisi. Ikwiye gutuma uba amahoro ni kubera ko Kristo ari kumwe nawe. Ndizeye rero yuko ano majambo yo kuyana gushika nyandi hano, namwe dufata umwanya wo gusenga. Rero muri umwanya wo gusenga nifuza yuko ubwira Imana, uvuga Mana mbabarira kuba ahantu hose ndabona naragize ubwoba, petete sinatahuye yuko ari wewe mahoro yanje. Nkwiye kwamana amahoro mu bibazo vyose, mu byo ncamo vyose. Ndakaba dufata umwanya wo gusenga, hama ubwira Imana. Iyo dusenze ntiwitege ko ari ndagusengera gusa, ariko wibwirira Imana, kuko Imana irakumva nawe wenyene, kuko uri umwana wayo. Reka dufate umwanya wo gusenga. Data mbiza ndasenge no muna karangurikirana mwami, mw'izina rya Yesu Kristo. Data waravuze mwami ko amahoro wowe utanga atarayisi tanga, ariko utanga amahoro ahoraho. Ndasenge no muntu mwami ari karangurikirana muno mwanya mwami nivyo yaradendebukiwe, nivyo mwami kubw'ibibazo yaravuze nka Yobu ati ngo nta mahoro afise. Mwami ndasenze no muntu mwami, mw'izina rya Yesu Kristo umuha amahoro mwami. Amahoro yamwe ava kuri wowe mwami mwiza nje nimba yaravyibagiwe mwami, wongere umwibutse mw'izina rya Yesu Kristo. Agira umutuzo yuko mwami afise amahoro ava kuri wewe. Ndamusengera rero Data mwiza, icyatuma cyose kimutera ubwoba ndavuze gikubitwe hasi mw'izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryaratubwira mwami ngo tuwe ntidufise impwemu y'ubwoba, ariko dufise impwemu y'ubushobozi. Ndasenze Data mwiza, impwemu y'ubushobozi, impwemu wawe ashibamire mu mutima wiwe, yama mwibutsa ko akwiye kugira amahoro mu bibazo vyose ariko aracamo, mu mifunda yose ariko aracamo, kuri kumwe nawe utamutaye. Urakoze atameza kubona mwami umugiriye neza, urakoze guhera no munsi
atagisuye kugira ubwoba, mwami umutima wiwe wuzuye amahoro. N'imizi yose ndabise ndavyizera. Amen, amen, amen. Turakurikira nkukira muno mwanya mugabo ukaba ufise ibibazo uriko uracamo. Ivyo bibazo ukaba vyaragukuye ku mahoro yose, kuva umenga nta mahoro ufise, kuva umenga Imana ni muri kumwe, kuva umenga Imana yaragutaye. Nk'ibivuga ku nyene ushobora kurikora nkukira muno mwanya kubera ko ingwara urwaye igihe kininiya yatumye wumva umenga nta mahoro ufise ubwoba bw'urupfu, wumva umenga ugira upfe kubera ko wumva umengo nta mahoro ufise mu mutima wiwawe. Rero ndagufashe gusenga, gatuma dusengera bano bantu bafise ibibazo, ivyo bibazo byabashize ahantu wumva umengo nta mahoro bagifise, wumva umenga Imana iri kure yabo. Ndagufashe gusenga. Datambize ndasengera n'umuntu akarankurikirana mwanya. Mwami ibibazo yaciye, mu bibazo ari karacamo. Mwami hageze igihe avuga yuko atamahoro agifise. Hazigiye igihe avuga yuko utari kumwe nawe. Ngo ndamusengeye data mwiza. Mwami mwiza wanje, mw'izina rya Yesu Kristo. Muno mwanya tuko turasenga. Atangure kumva ubwiza bwawe mu mutima wawe. Atangure kumva umutuzo w'amahoro. Mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami pemporte ibibazo ari karacamo. Pemporte umuruho ari karacamo. Ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo, amahoro yawe mwami yamava kuri Kristo Yesu ashibamire mu mutima w'umuntu umuntu akarankurikirana. Mw'izina rya Yesu Kristo ndasenze data mwiza, umucira inzira mu byari karacamwo, umuruhure mwami umucira inzira mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami aho benshi mwami bariko bararuhira, ndasenze mwami mwiza wanje aronka akaruhuko, atuze mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami aronka mwami akaruhuko nkako mwami Shadrach, Meshach na Abednego bagize bari mwitanure. Amahoro mwami yamwe atabona mwami ibibazo ariko abona intsinzi iri muri Kristo Yesu. Urakoze atamiza kubagiriye neza, urakoze atamiza kubakomeje, urakoze atamiza kumviye kumva intahe z'ukuntu mwami ubakuye mu bibazo barimo. Mwizeye ndabise ndavyizera. Amen, amen. Ushobora kurikira muno mwanya ko ndako ndabivuga kubw'ingwara yabaye umwanya muremure. Uharageze igihe uguma wumva umengo ufise ubwoba bw'urupfu, ubwoba ni bwinshi, nta mahoro ufise. Ndimo gufashe gusenga uwo bwoba tubwirukane hama widegemvye. Jambo bavuga ngo umwana haye umwidegemvye, ngo aridegemvye koko. Yesu arabwira Marita aramubwira ngo sinakubwiye ko nuwizera uza kubona ubwiza bw'Imana. Nawe niwizera muno mwanya tuko turasenga urabona ubwiza bw'Imana. Datambize ndasengera umuntu akarankurikirana mwami mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami aho hantu nyene afashe mwami, iyo ngwara agwaye igihe kinini mwami yamutwaye amahoro, yazanye ubwoba bw'urupfu. Ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo iyo mpwemu y'ubwoba, iyo mpwemu y'urupfu, iyo mpwemu utwara umunezero ndavuze itsindwe mw'izina rya Yesu Kristo. Ndatuye umwami ukwidegemvya, ndatuye umwami ukwidegemvya ku buzima bwiwe mw'izina rya Yesu Kristo. Impwemu y'urupfu ndavuze itsindwe mwami, iyo ngwara ndavuze itsindwe mw'izina rya Yesu Kristo. Kumishaguye mwami yatwara kizi ngwara ndatuye ugukira. Jambo yaravuga ngo warungise ijambo ryawe mwami kugira ngo ribakize, rirakure mu myobo. Ndasenze muri uwo mwobo w'igitutu c'urupfu awuvemo n'umugabo mw'izina rya Yesu Kristo. Aho bose bavuga ngo arapfuye ndatuye ugukira mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze atamiza kubukijije, urakoze atamiza kubukuye mu bitaro, urakoze atamiza kububohoye, urakoze atamiza kubukije imigongo, urakoze atamiza kubukije amaso, urakoze atamiza kubatatambuka batambutse mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami kubatavyara bavyaye mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasengeye mwami abo vyarananiranye kuvyara, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo inda zabo zibuke mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami bagirire neza, baronka abana mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze atamiza kubona bagiriye neza, atamiza kungiye kumva intahe zugira neza kwawe. Imizenya Yesu ndabise ndavyizera. Amen, amen. Ndize ko n'amajambo yakwihana gushika n'ahandi hantu, ndize ko n'umwanya w'amasengesho wakubereye ukimazi wagukuye ahantu gushika n'ahandi hantu. Ko ufise ikibazo undandike wandike kuri zino nimero ziko zaca ngaha anye, canke ushaka kudushingira intahe cyangwa kumva intahe z'abantu benshi, batubwira ingene mwami yabakijije, batubwira ingene mwami yababohoye, batubwira ingene mwami yababereye umwizigirwa. Nawewe nimba ari ikintu Imana yagukoreye tuko turasenga, utwandikire kuri izo nimero z'ahantu munsi, udushingire intahe hama dukomeze tubwira abandi ivy'Imana ikora. Imana ibane namwe naho ubutaha. Amen.